Yemeneza wa rero. Ubiriza nitwa Ciza. Uriko murayo? Nitwa Ciza. Uriko kutashaka kwira majya mu mutwe ariko aravuga numva. Ono tutyaje hano. Ni rezo kipiri mitera nifata. Ono. Ono rezo kipiri. Chayo. None kw'Imana zakureke none kw'Imana. Ngiye kumureka gende. Gutuma. Ona kumureka. Nana neveki yashite. Mabuja. We mabuja. Megi yamanyo bize yarutwe. Sinakumva. We mabuja. Yamanyo bize yarutwe. Sinakumva. Wamumva gute? Wakuramumva? Non, je vais la venir raison qui peut babyita gushagwa ibyo baguze gushagwa 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 ni gushagwa sibyo umva uwo muntu muri make aba yakayemo sasa ibaze nko kugira pasiteri umeze uko uri kurakemera akadayimoni ko ari igihe bavuga ngo yakubite bafise esprit yo koroha n'abantu baje gusengera kuko nta kuntu wewe ugiye gusengera aho tushiramo kimwe pasiteri akubwiye tuca hasi wowe uremera koroha imaginary n'inkonjo urazirya umutima umwe yabwiye ati tugiye gusenga ahantu aravuga ati ibyo bantu tugiye hajya pasiteri avuga ngo wagize ukubaca bakwe tuje ndashiramo kimwe Ega wakeraza kwari tutunze ku murongo abaza gusengirwa sibyo haleluya uyu munsi niba ufise ikibazo hari ibintu bigiye kutatanuka haleluya ifite power bakira abanyantege giti Katagura kwiyapira. Bamutipe yukiye karata. Musirikare wo kuri Micobe. Uyaga aza kugwa ryariba. Pasiteri arakemeye abandi bari dawe. Abona wakira aracahagaze. Yari mari fera be. Reka none yindi. Uyaregere ati. Toka mali batirales. Okay. Matikio kumechoka hivi kiingie ndio njia taka wakina wanatiki ndio na mimi yaje muhangati taka wakina tuwapo awira tuna kulisi ndio haji abuga kanya Israeli tutabatebe gatoya nabona ni muri hanyuma abastar bakunda kuja kuri scène surtout les musiciens et les musiciens habonetse ishapo zirimo mushwari
karashobora kubafasha ubona utoronka ka VIP nk'aka k'iwanjye genda ushoneshe isume sibyo ibi birakunda ati hanyuma ikiraka kikabandanya si rero bamwe bari bahana rivura kabona hamete mbaye X-ray mugabo ntajya kwipima nimba ari abantu ba mbere bazoja mu ijuru bibagoye barizo gukubitwa interview zirenze abakameramani akiyamo kameramani kugira ngo azoje mu ijuru ni bya bindi gusa bibiliya yagira byoroshye iravuga ati ndi ku buntu bw'Imana tuzojayo twese baripfa kwizera gusa ku buntu bw'Imana uzojayo sibyo kameramani mu bisanzwe Imana nta na rimwe turigira tubona ifoto yayo ariko mu nshengero bavuze ati duhumirize kameramani ntahumirize na pare yiwe nihumirize uyu muntu yaja mu ijuru yozana amafoto y'Imana reka rero tudatereke gatoya amazi yazindutse ageze kure reka dusabe Esperance tubisabe Imana aze gatoya aha imbere ni nawe aza kutwugururira ijambo ry'icese rya bino bikorwa hanyuma je turi kumwe ntaho ndaje sabe teknika abiza mu microphone amashineshi n'abantu amashineshi bumva ukoresha n'iwawe kaze ijambo ridasanzwe banyakubahwa mwaje kudushikira umwe wese mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye tugira amahoro n'iterambere ry'amareresi mu gihugu cacu c'u Burundi. Izina ryanje mwaryumvise nitwa Ines Raguel tubisaba Imana. Dufashe uno mwanya ngo duhe ikaze mwebwe mwese mwaje kudushikira kuri uno musi kuri twebwe aho dushira ku mugaragaro ireresi yacu yitwa UMIUTWE. Iyi reresi yakorewe kwigisha no guhanura urwaruka rwa none, ifise intumbero yo kwigisha umubano mwiza mu butandukanye bwa kiremwa muntu no gukemura mu mahoro ibibazo byo mu kibano. Turetse ko yigisha abantu kureka kwizera n'ukwemera mu buhumyi inkomoko z'amakuru ayo ariyo yose dutoragura hariho hose, iyi reresi irigisha kandi kwigizayo icitwa kwihora n'inzigo y'inzikira mu miryango, ariko hakimikwa amahoro no kubabariranira no gusubiza hamwe. Bivanye n'uburyo twifuza kuyikoramo ntibyatworoheye kubera amikoro make, yamara twaragerageje ko twabishoboye nk'uko mwabibonye. Banyakubahwa, mwihweje amasanamu n'ubuhinga biri mu bice mumaze kubona by'iyi reresi, mukanaraba umwanya byafashe n'umwanya byafashe kugira ngo igere aho ugeze, murabona ko byatwaye uburyo butari buke. Ni iby'ukuri uburyo bwinshi buva muri twebwe, ariko twebwe ubwacu ntitwari kubishobora kuko dufise amikoro make. Rimwe na rimwe twifatanya n'abayobozi, aha ndavuga abarealisateur b'iyo reresi, tukikora mu nshuti no ku bagenzi. Murabona ko dukinisha amazu meza n'imiduga itari mike, ibyo n'ibindi byose twakeneye ntitwari kubyishoboza kubironka. Mboneyeho n'akaryo ko gushimira abatwizeye bakadutiza ibyankenerwa twakoresheje muri ino reresi.
si ibyo gusa abakinyi bategerezwa kuba baronka agahamba batahukana bavuye mu bikorwa ariko ivy'ireresi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mwese murabizi twaragize imana turaronka ivyo dufungura n'ibitwunguruza turi muri uwo murimo muri tournage imana nibishimirwe kandi abakinyi bose barashoboye gukina ireresi banezerewe twese dufise umutima umwe wo guteza imbere ireresi y'u Burundi atamwidogo abashoboye kubigira bose no mu zindi reresi zose twakinye turabashimiye cyane kandi Imana ibakomeze twategerezwa kandi kuba turiha ibijanye no kumenyekanisha no guteza imbere ibikorwa byacu ariko twari dufise amikoro make ntivyatworoheye aha tuboneyeho n'akaryo ko gukengurukira cyane ama maison de production hariho 257 film production ni maison de production yadufashije hariho impano videos hariho best way studio hariho impamba house RTNB radio television ya Rema radio culture DFTV TV online n'abandi badufashije kuko babikoranye umutima w'urukundo no guteza imbere ireresi y'u Burundi turabakengurukiye cyane banyakubahwa twebwe intumbero yacu niyo guteza imbere igisata c'amareresi mu Burundi ku buryo abantu bose bazobona akamaro k'inyigisho n'impanuro byo mu mareresi gutyo ireresi zoheza iduza ibendera ry'u Burundi bihungabane no mu makungu ni nayo mpamvu tutazohengeshanya kwigisha no gutegura abantu tubicishije mu mareresi ni muri iyo ntumbero uburyo budukundiye twifuza kwerekana ireresi inkuru y'inkuba mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi kurangiza tuboneyeho kandi n'akaryo ko gutumirira abantu bose bumva bafise umutima wo gushigikira uruganda rw'amareresi ko tubahaye ikaze ku bufasha bwabo uko buzoba buheze kose murakoze amashyi ubanza ni amashinama duke ya mumpera nama ni to give and to cyongereza twakize muri materinete ko mutanyisha to give and to receive you give and they receive the things okay hanyuma murakoze cyane reka ndakubwiye yuko sinema isaba ibintu byinshi rwose sivyo wabonye nk'uyu niwe ahagarikiye ni financial mu bintu bijyanye n'iki sivyo ni manager is a manager producer you produce okay sawa uyu niwe yabafashe mu mugongo aragerageza arakora kuri bwa ariko ntiyafasha yini oya atukaragerageza uko ashoboye kose hama hariho n'uwundi mukobwa yes DJ mumpere microphone uyu mukobwa afite ijwi ryiza. Thank you, how are you? Ildephonse. Yes. Ça va? Oh, ça va bien. Tu parles bien? Et je parle bien. Ok. Ça va? Ça va. Et Namahoro. namahoro neza. tumuhe ikaze na
amakimeshi mubongera amakimeshi mubonye niwe yakoze ibishoboka byose kugira ngo iyi sinema iryohe biciye mu buryo bw'akazi sivyo reka rero abidondore yongere abahereze playback I think is good. Okay, welcome. Merci beaucoup. DJ ashobora kumurira mikoro neza ni DJ no umvirizi ntiwegereze umunwa ugire ku kandi pime n'imetero. ku mazina nitwa Ines ku izina ry'ubuhizi Ines Raguel. Muri Ireresi naranditse indirimbo just indirimbo nkaburamubiri gerageza gutusha les sentiments z'abantu biciye kuri iyo filime y'abantu bakinye filime Ushibuka yego sinzi murayizi nawe inkuru y'inkuba. Ni mademoiselle yitonda urabibona ko aragenda sivyo agenda no kuri chanson abantu gutambuka bigorana bagenda mu kajagari wowe aca mu gusoro umukubi direct akayenda urusizi rero rero ko wewe ukazotuma hari ibitaro hari ibirato bashobora kuguha ukarara uvunitse nk'iki kirato cya Budire musiture tugende iki naco wowe utambuke iyo bahita Budire musiture tugende iyo waje irigonganyoka irigonganyoka kuko iyo usanzwe uriko turatamba roka tugatamba roke za mbyino zaba bibara sivyo na zuka no zuka sivyo usanga naguhonyera ikina naguhonyera usigara ucuja muri pedicure manicure na pedicure Ines mumumbera amashime cyane ama sound film sound ni ikintu cya mbere Chuma cha chuma. yes Ntabwo yigo. So musaza amakuru neza. Indirimbo mushasha twitege byari. After corona. Oh my God. After corona. That corona ubona izohera karyari.
sinizera ko tubyitege. tubyitege cyuma cya cyuma ubu uri muyihe migambo ubu turetse umuziki muri entertainment tujye muri entertainment kuko private life na iri muri entertainment. Nobody talks about private life. Private life is a secret of someone. It's a secret of someone I know. Hanyuma dusabe kubabwira yuko twebwe tudafise isoni zo kubikora. Twarabikoze, Mama Kingi umufasoni yiyubasha ariko yarabikoze. Ariko rero nagira ngo babwire ikintu kimwe. Nimba ari Esperance we nimba hariho umuruho twarushe n'uwo kuri na filme nta nubwo yanditse nta nubwo twayikinye nk'uko yanditse yose twanditse episode 45 twakinye 11 ariko izo 11 zirutse n'umukiri ubwoba muzobona story ya Samvura yose kunihera ingorane ziwe zose muzozibona n'abantu bafise umwanya no munsi nyene baza kuko ngaho bamenye amakuru ya Samvura yose. Ariko rero baje ntabeshe murabibona ko naho hariyo abakinyi twakinana mu zindi reresi batari ngaha bari babuze umwanya. Hariyo bari ngaho bavage hasi kwanza tubabone kwanza bari babuze umwanya. Intwari zanje murazibona kuri iyi reresi siyo bari ntabandi si uri abantu ngaha baje murambe mwicare mu byubahiro byanyu. Ikinagira mvuge yuko nubwo hari n'izindi ntwari bakoze ibintu mwumvise benshi ko n'abatondaguye ariko sishobora kubatondagura hose. Mama Kingi twigora kwiyoga sinosubiramo muca mucyumva. Samvura yakinye ino filime ariko yandika igitabo yongera gisoma ariko aranayakina kuko twayikinye umwaka wose. Nawe Imana imuheza kiwe. Sinza kuvuga benshi kandi Fisto sinza kumuvuga wewe n'ukuboko kwanje kw'iburyo na ni Esperance sinza kumuvuga wewe ni nk'umutaka wanje. Ariko uyu musore ni mushasha muri no groupe ndamushimira cyane ni muri bari yabicanyi kubera ni muhono kunasi ikintu ngira imisi tari mike agatanga imodoka yiwe igira icy'amafaranga akayiduha imisi tari mike na versema ntatubaze n'igitoro ntatubaze akagereka ko n'amafaranga yiwe Imana imuheza kiwe. Mugabo nirengagije ba Samy Pompopo nabo bamuvuze ngo nuwo muri Burundi TV ariko n'icyo bamuvuze Burundi TV ngo y'abastar abasido bavuga ntirengagiza ba Muyomba na ba Senga ni ngaha mbere wa mubaya cyane abo bose nkabirengagiza. Ndashobora kuvuga umugwi hemwe tugire gutya umugwi wo kumubone bamere nk'abegera hajya abandi begere abigucumbura mwegere uku babana bo kumubone nakuze gucumbura nta muri fige sogea uku kito n'ikintu ngira mvuge ku kibi hajya abana bakeyi murayibona barongowe n'umugabo Ciza muramutse kuri Burundi TV we aje kuri Ciza abashi uwitwa Samy ari yangi yamaze gusohoka sawa zana microphone mu minota mikeya abegera gutegera ufashe gatoya byabaye bya mbere namubonye muri sinema just muri title ya comedy uyu rero afise ijwi uyu afise ijwi yiwe byarananiye kukarakteriza kuko jewe numvise amajwi ntabwo yijana ndayashyira mu migwi acaza muri laboratoire ngayakoresha. Samy uri hehe? Yes. Abasore buri umwe wese arafise
akantu bita tic humoristique sibyo iyi tic humoristique ni akantu umuntu iyo ariko arakina abasaza afite imuhu ku kanwa ari akagira akantu kari gatuma atihosanga n'abandi. Ciza za Rega Ciza ubu nyene ngomba ubagirira akantu urabona publike ngi sivyo ubu ni stand up suppose that kugiye kubakiriya sana wewe wanze wewe kuri hali ya gatoya nenda kushikia Jamba Ciza ja alipo mmoja nubaba nene namule kote basa mbili tanda babwire nuko kwimana mvoya muri saro ubunyane urabona ubunyane nambiye muri saro buja telefone nayibagiriye urero ngumana telefone bakamira urajimiti nka telefone bakamira urajimiti nuko kwimana namubye basi fasha basi urero kujamana kundakwa iyo muntu muronze kandi musobera kumurora uko telefone yiwe irajimiti namubye basi tumuyogorora no te un video con la parte del cero no wewe yo manawe Mbilitalero unamusi na tandanya mseli wangu Remember? Bado mseli Ildephonse lazima mseli wewe wenda kuti abantu bakunda umuteli mu rubanza mudoje imijyana abantu babana mudoze amakuru yoma nawe Ildephonse nukuru kwimana si brag jewe ubu ngomba mebe kutunga WhatsApp urumva kubera ngiye kutunga WhatsApp ntasanga amarezo akumakatika kubera cyo ahantu bahita mu bugoma mrati n'ahantu rero nifata ugiye ku telefone kama abantu bakuma bavuga mu cyongereza nanze cyongereza natonetse mwambirije sawa bikabisa Ildephonse basi tumabasi tole basi mbele kuka nukuru kwimana Itore uga nduri no go ayeko nani wako kwanza kutolea maji komi ndio kwa hiyo yadukije sa ni yadukije magaba sini tadoka nao wadusi wadusi magasi na sasa ayeko wasa yadukije okay na kwando kije ni yadukije ni yadukije tetenye oya na kwando kije uzimfana yemwe ni sawa rero Ubiriza nitwa Ciza uriko murahanyuze nitwa Ciza sawa urakoze Ciza reka sawa musigara mawe imana umugore bamwiza na zone nziza sawa okay yo mana we reka dusabe Samy nawe aze gatoya Ciza avuze ati wararirimba n'umuririmbyi aze kudushira kwa karirimbo kubera umwanya sibyo umwanya dusabe Samy karibu kuri podium welcome on the podium ayaya Yambu Unakum tapkan mari Kyo mana Kyo Yambu Hana roho wakoga Reka niliyemera ndio mambo abakoga wa mari kama wao sinamzaba mama abakoga abakoga wataraja muri maternity wa mari kama wao
Okay, ya Muhammad turabakuza cyane. Ujya rero umwigisha mwiza ashobora gushikanga imbere atazanya abanyeshuri biwe sivyo? Sivyo? Bazaye 5 minutes. Sivyo? Mama Bella. Mama Bella. Mama Bella. Wahanu yakanga. Pumpa. Mama Bella, ngira ukuntu family yatari muri panaro wayishite. Babira no ngobunye. Mviriza uko rufata rumwe nagura. Nachura kuzanga wakanwa nk'agafutu k'ingene. Urabona kugura kerekeza akanwa nk'agafutu k'ingene. Babira. Family iri mipata. Nakugeni nasize family mu panaro niyo narizi koza gutanga bifashana muri lancement y'umuri w'inkuba. Nawe ucyakwa. Okay. Babira uretse ko umutwe yari yamishe n'ututsi wawe. Ende rutwe. Mana ndarumena. Mama. Wa rutwe. 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 Sa. Umviriza. Ibi mbemira kibiri byoje muri suruali tana. Babira ngere kwanza zingaje. Wa rutwe. Rutwe. Wewe unataka kuona hapa gani? Mana no kuchanga na no mana. Wewe usini ya kuchanga. Ndio kwa maana singa kwa mabaya yote. Ndakungeni wangu za ile family wangu. Kuntu wewe rutwe nyaro kashaka. Sawa mzee yote. Mana. Rutwe. Sawa. Uko na rupogora. Ndio kwa maana basi sisi ndio ndakumu. Ushakamba mubi. Sawa. Ushakamba mubi. Uko huyu mkozi unaona mimi. Za pesa yote. Beirut ndio tunashinda. Za tunashinda. Ndio pesa kwa hakuna kwa kile mambo. Ruka na sio kuku. Ivyo ni sasa sio kuishura. Za ushakana kusimise. Ibi ndi cyanje no ibi byari musuwani wanje nzo shaka. Kana amatekwa mu binashakuye. Umviriza kunezera wiraza kurenza ko riwa. Nshiko ndakuwa magara hariya. Kwa kurani. None kwimana bazali ya hanuliyo. Leta sababu. Haja mbona kwimana. Sababu nokuri. Rutwe. Za ntaramuka ngiyo ngakumva rutwe. Rutwe. Ndaza kwitiri. Bose walaika samu tutumubita bandara. Walaika samu cyana kumumura. Sawa. Okay, fuga tumve ko nakumva. Webazi. Sa. Bazi. Sa. Bali ubeberu dalanga. Ukadusema kuna wabijalewa. Sha, awona kulisema kitu